nimba bajya abantu batanu bo kwira bakaza bakatwumviriza bakiga ibirego bakadufatira ingingo zivanye n'ibirego twarezwe nukuri twebwe n'amahoro iwacu. Nitwa Nyabenda Samuel akaba ari je president wa Delta Star. Delta Star nukuri ingingo twarawe tufatiwe ntihatunejereje na gato. Ubona ko ekipe twaciye mu bibazo byinshi, imitego myinshi, ejo bundi finale yiwacu na Musongati mwarashoboye kubona intsinzi aho yavuye. Yaba kuri Delta twaronse intsinzi turushe ko twayironse ku ma penalty ngira ngo yari intsinzi ya mbere ibonetse aho umugushowe gutera penalty zine ntutsinde iyinde gatera penalty zibiri ikarengana kuri penalty zibiri. Mugabo twarashoboye kwitwarirwa na Musongati itwitwarira ku kibazo cyuko twakinishije abakinyi b'Ikongo kandi baje kudufasha muri iyo finale gusa. Isubira nico kibazo yatwitwariye ko ari abakinyi ba Maika baje bazanye n'amakarte y'amalisanse yabo bakinira ko muri Kongo. Mugabo duhamagajwe muri federation baduhamagaje baratwashoboye gutwumviriza twese turereka abariko baratwumviriza yuko Delta Star ataruhara yari ifise na rumwe mu vyerekeye kurungika bajya bakinyi kuja gukira muri Kongo. Kanatsinda twaraberetse ko bajya bakinyi bakinye match bagiye gukina muri Kongo yari match y'igerekerezo rya 15 mu kwezi kwa 11 2023 natwe tuca tubereka amalisanse twatanguranye nabo n'amafede match kuva muri championnat local kara bakinyi biwacu turabereka nama eliminatoire ko twari kumwe nabo baraja kubisaba muri competition barabibona. Turabereka yuko ayo mazina bahinduye muri Kongo bashitsino twebwe ataruhara na rumwe tubifisemo. Hama kubera ko batubwira ko ari urubanza rwihutirwa icyadutangaje urubanza baruduciriye ku munsi wa gatatu batubwira ati ni murindire kuwa kane canke kuwa gatanu muzoba mwamenye ekipe umugwi warenganye. Dutashe twararindiriye iyo minsi yose turabura, ariko kuwa mbere igihe cy'isaha zine niho twaje tubona amakete ariko naho nyene ntibigeze badutelefona babitubwira kuko hariko nababwira niho nkiva kubitora muri federation. Ubu nyene twabibonye biri ku mbuga ngurukana bumenyi batubwira yuko umugwi ubandanya ari umugwi wa Musongati. Rero natwe twagerageje kwandikira president wa federation tumwereka yuko no muri abo batwumvirije ko twatangaye n'ubu ndabifise ngaha ndi navyo ndabibereka ko twatangaye kubona ko hari umuntu yaje gusinya yari yatowe n'ijya komisiyo ya president yari yashinze y'abantu batanu. Mugabo nta n'umunsi numwe yigeze participa mu kuza kutwumviriza izo manza ziri amatata ari hagati ya Delta na Musongati. Ariko icyadutangaje bari babatoye ari batanu. Icyadutangaje muri abo batanu batowe sizi ko namwe mugira ngo muri navyo utigeze ashika abo babiri yaba Manwangari ntigeze aza yari muri ijya komite yari yatowe na president hamwe na n'uwitwa Ernest. Abo bantu ntibigeze bari batowe n'ijya komisiyo ya president wa federation Muyenge, ariko ntibigeze ba participa n'umunsi n'umwe mu manza. Kiriko rero kiradutangaza nuko tubona mu makete mu birego twari twarezwe atari byo twasubiye kubona bidutsinda. Ubu twabonye yuko dutsindwa n'ivy'imyaka
ko twakinishije abakinyi barengeje imyaka. Aho kandi ndababwira yuko uyu mupreza yarajejwe iyi komisiyo yitwa Nirakiza Mark wenyene yaratubwije ukuri turiko turaburana arabwira sinzi uwarazanye ico kibazo c'imyaka yari Omar kuko niwe yari yaserukiye na preza wa Musongati nibo bari baje baserukira Musongati mu kwitaba urubanza twari ayo matati twari dufitaniye azanye ikibazo c'imyaka uyu preza w'iyi komisiyo Mark yaciye amubuza aho nyene ati ivyo vy'imyaka ngo rubanza bararuciye gw'imyaka ubu sigo turimwo turaba ibirego mwatuzaniye ibirego batureze nibi ico rero ndiko ndasaba murabe ibi birego batureze muce muraba n'urubanza baciye urubanza baduciriye gw'imyaka ibirego navyo ari vy'abakinyi baja gukina ikongo bakaca bavuga yuko abo bakinyi bakinye de saison oro saison yiyiturumwa twarimwe kurondera equipe ziduga deuxième division yaheze mu kwindwi twebwe kubera amatati twari tugifitaniye na Barcelone ibinyene kuko twebwe amatati iwacu Delta twace muri vyinshi kugira ngo sivyo turinda kubabwira murabizi twace muri vyinshi tsinda bakunguruza tugatsindwa tukunguruza kugezaho badutunganyiriza kuko twari twanse yuko tworenganywa nubu nico gituma ndiko ndasaba president wa federation niyo muvyeyi wa twese ko yoraba akaraba ibi birego Musongati yari yatureze arabe nibi baduhaye bitsinda Delta barabe ko araho bihuriye barabe ko hariho aho bisabisana n'ivyo twarezwe kuko ivyo twaburanye sivyo twe twasanze baratureze ibi rero nivyo tugo turasaba yuko tworengana nubwo bayavuze yuko bavuze ko ataho twungururiza turazi yuko president wa federation ari umuvyeyi wa twese hajya nushobe kuvyara umwana abana babiri ugire uwengamiye ko n'uwundi uretse bose arabi wawe rero ubu nyene narimeje gutanga ikete narungikiye nahaye president wa federation ikete n'icyo mejeje gutanga ubu nyene mu mwanya mejeje kuritanga muri secretariat nandikiye president wa federation kugira turabe yuko bo banza bagahagarika iyo ngingo tugatunganyirizwa nabo gakurikirana neza ivyizi manza kuko urabona ko ari we yari yatanze n'abantu batucirwa urubanza rwihutirwa ko yari yavuze yuko atari urubanza bakeneye ko ruteba nico gituma ko dusavye ko mwodushikirira aba bari bajejwe iyi komisiyo natwebwe tugashobora twandikiye president wa federation n'umuvyeyi wa twese ashobore kudufasha nukuri ahagarike izi ngingo zafashwe n'aba bantu nimba bajya abantu batanu bo kwira bakaza bakatwumviriza bakiga ibirego bakadufatira ingingo zivanye n'ibirego twarezwe nukuri twebwe n'amahoro iwacu